Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Uruganda rwa Burundi News TV rero rurabipfuriza Noel nziza n'umwaka muhire w'ibihumbi 2024. Ni nyuma yuko rero umugisha uva ku Mana ari wonyene tubipfuriza kandi uzobane namwe. Ni nyuma yuko rero reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turahe ikaze muri aya makuru adushikireka rero ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na mwese muherereye mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi turabahe ikaze. Reka rero nsubire ndagukengurukije cane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko kariyo ndagusaba muri ko musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracana akazojyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko rero waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu bariko baribaza niba yoba yaragandaguriwe mu ibero rikuru rya Gitega mu nyuma zuko hari humvikanye yuko hatowe ikiziga, ariko nanone Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe rero yaheza kuvyumviriza yaciye yishikira mu ibero rikuru rya Gitega aho ico kiziga caciye kinyegezwa. Ivyo rero akaba ari zomvo, akaba ari yo mpamvu abanyororo bafungiye muri iryo bero rikuru rya Gitega basigura neza yuko General Alengiyome Bunyoni yoba yaragandagwe. Ni mu nyuma zuko rero gushika ubu ngubu ndabibutse yuko General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 18 kigara mu mwaka wa 2023 ubwo humvikana amakuru yuko hatowe ikiziga ciwe. Abaryango be rero harimwo Yasenti umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyome Bunyoni, harimwo rero na Darlene Bunyoni umwigeme wiwe, bakaba rero barishikiye kuri iryo bero rikuru rya Gitega kugira ngo barabe amakuru bivanye nuko hari ivyariko birashikirizwa n'abanyororo n'abari mwigendereza kubwo amasoko yacu ibanga. Rero ubwo bavugaga yuko General Alengiyome Bunyoni yoba yahitanywe na cane n'abategetsi bakomakomeye, bakaba bikika mu kiza cuko bo bashikirije yuko yoba yiyahuye. Ayo makuru rero akaba yemezwa n'umwe mu baba ku micunga rero iryo bero rikuru rya Gitega, ariko nyene atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe. Ariko rero ukuri nukuwe gushika ubu ngubu rero aho nanone bivugwa yuko General Alengiyome Bunyoni ibintu bejeje gukomera cyane. Gushika ubu rero haraheze indwi zishika zibiri wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi atagakuru kariko karakwiragizwa. Ni nyuma yuko rero ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Ndababwira ukuri rero ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko rero abategetsi bo nyene bashigikiye izi ngingo zikomeye cyane ziriko zirafatwa n'abatari bakeyi mu ibero rikuru rya Gitega. Rero uburyamo bwa General Alengiyome Bunyoni bikavugwa yuko rero bwajanywe mu miduga, ariko nanone biboneka yuko bwoba atari ubwoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Birimwo rero igipfungu cinshi cyane ari navyo nyene tugira ngo dusigure kandi dutange umuco kuvyerekeranye n'ibi vyose n'aya makuru ateye ubwoba ariko avuga nanone atanezereje abatari bakeyi na cane abahoze bari mu mashengero yararongowe na General Alengiyome Bunyoni. Inkuru rero y'umubabaro ikomeye cyane mu nyuma zuko rero wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi mu rubanza rwiwe yashikirizaga yuko urubanza atari ariya rwoba ruhereye. Amakuru rero akomeye cyane adushikiye arateye ubwoba, muze kunyemerera tubahe umuco kuri aya makuru akomeye cyane avugwa kuri General Alengiyome Bunyoni n'ayandi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo rero ku isaha z'umugoroba n'umuduga w'igipolisi nanone wishikiye ku ibero rikuru rya Gitega, aho nanone wishikiye aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi yarapfungiye. Gushika ubu rero abanyororo bakaba bariko baribaza imvo zavyo. Ni kimwe ruko rero n'abacuba ku micungara y'iryo bero rikuru rya Gitega bashikiriza yuko batazi ibiriko biraja mbere bivanye n'amakuru akomeye cyane nabo nyene ajeje kubashikira yuko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni kuva mu ndwi eze atigera aboneka muri
iryo bohero uwari upfungiwe impande za General Alengiyome Bunyoni wewe nyene ashikiriza yuko gushika rero nawe nyene atagakuru afise bivanye nuko Gervais Dirakobuce bataziranda kugarika na General Major Iridefonse Abarurema baribonekeje kwigenekerezo rya 18 kigara mwaka wa 2023 saa 2 z'agatondo ubwo wishikiraga kuri iryo bohero rikuru rya Gitega hatanguye kumvikana makuru yuko General Alengiyome Bunyoni yoba yagandagwe ikiziga rero cari catowe aho bamena imicafu caciye kinyegezwa nkuko amasoko yacu mwibere rikuru rya Gitega asigura. General Bunyoni rero gushika rero yoba ayerereye hemuze kunyemerera tuze kubigaruka ko muyane makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira twabateguriye bikaba mu nyuma zuko rero ibi vyose biriko birakogwa mu gipfungu cishi cyane na cyane abategetsi bishinze gukurako na cyane abo batavuga rumwe nabo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma zuko rero gushika nawe nyene ariko arategurirwa ikintu gikomeye cyane bivanye no kumwanya turashobora kumviriza ijambo rikomeye cyane mu nyuma zuko rero batanguye kwagiriza igitero gikomeye ibihugu bibanyi bitandukanye. Igitero rero cagabwe n'umugwi wa Red Tabara ugwanya igihugu cacu Burundi ariko nanone abategetsi b'u Burundi bo nyene bakaba bakana yuko ico gitero coba caragabwe n'uyo mugwi. Mu nyuma zuko Red Tabara yonyene ku rubuga rwayo rwa X nanone waheruka gushikiriza ivyo vy'ico gitero cagabwe nanone ku ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu ariko nanone amakuru akomeye cyane yeje kudushikira muze kunyemerera tuze kuyabashitsa ko mu kiganiro gikomeye cyane James Kabarebe w'u Rwanda yashikirije turubuze rero kubibashitsa ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye ku isana none ziribuze imunyemerere rero tubandanirize kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira bikaba mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo aratangura nanone amasengesho yiwe na cyane wo gushimira Imana ivyo yoba yarabakoreye mu misi iheze bivanye nuko bibi vyose vyama vyibonekeza gusa rero abanyagihugu baragaragaza agashavu n'umubabaro bivanye nuko bari kubaratozwa amahera kandi ubuzima buzimvye mu gihugu cacu c'u Burundi bibaye mu nyuma zuko rero ayo ari amakuru ava mu canguzo nkuko amenyesha yuko gushika ubu rero ibiriko birakorerwa abarundi ari ibintu biteye ubwo munyemerero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye tubanza amakuru yacu tuyumvirize. Basagasadiye umushikiranganje w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema barabe abapromotere bishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire. Turasagasadiye kandi abajejwe amashirahamwe aharanira ubuteka bwazina muntu cyane y'abafungu turatabaje Habonimana Jamari arongo ishirahamwe ntabariza n'abandi amasenti hashi n'abandi na Kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira ico bakoze kuri iyo dosiye ya Bigirimana Ferdina babohore Inosa kuko ntacazira umuhungu wa Ferdina yego hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakure mu busho bareke kuvungirayo uko buzoba ari gutungane murakoze. Haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba
mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri aba asinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Leta y'u Burundi yari ikwiye kuraba uko yosubiriza isukari abanyagihugu bahora bikorako mu gihe ishirahamwe Sosimo riherutse gutangaza ko rihagaritse isekeza ryo kwimbura isukari kubera ivyuma vyaryo bitameze neza. Ako kamo kakaba gategwa n'ishirahamwe rihurikiyemwo abaguzi mu Burundi Abuko, aho bavuga ko ibintu bigiye kunyuka na rijya n'isukari ya Sosimo yari isanzwe itanakwira abayipfuza. Bamwe n'abandi bakaba babona ko leta ya CNDD-FDD idahagurukiwe ngo yirukanwe mu maguru masha, izosiga itembagaje amashirahamwe yose kugira ngo azoce agugwa n'abategetsi bakomeye muri uwo mugambwe birirwa barakumakuma bongera basahura ubutunzi bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Kw'igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2023 niho Generale Major Aloyizi Ndayikengurukiye, umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari Sosumo, yatangaza icese ko isekeza ryo kwimbura igikaju no gusya isukari rihagaze, ngo kubera ko ivyuma vyaryo bitameze neza. Bimwe muri ivyo vyuma ngo bikaba bishaje cane ariko bikaba bitarasubirizwa, ibindi navyo bikaba bikunze gukwama. Kubw'ivyo rero uwo mutegetsi aramutswa ishirahamwe Sosumo yavuze ko bidashoboka ko isekeza ryo guhingura isukari ribandanya. Ivyo bikaba biruko mu gihe amakuru Radio Haguruka ihabwa na bamwe mu bakozi ba Sosumo avuga ko hari hagisigaye ibice 2 kuri 3 vy'igikaju kitari bwasebwe. Ivyo rero ngo bizoca biba impfagusa. Iyo nkuru rero ikaba yakiriwe nabi cane n'abarundi batari bake, hadasigaye inyuma n'ishirahamwe rihurikiyemwo abaguzi mu Burundi Aboko. Muri iryo shirahamwe bashikiriza ko ari ingingo itangaje kandi ko izogira ingaruka mbi ku muguzi yarasanzwe yihereza isukari. Bakavuga ko ibintu bigiye kunyuka na rijya n'isukari ya Sosumo yari isanzwe itanakwira abayipfuza. Twumvirize uko bisigurwa na Noel Nkurunziza, umuvugizi w'ishirahamwe Abuko, ku majwi dukesha Radio Izere FM. Ishirahamwe Abuko ryarumvise ko ishirahamwe rihingura isukari mu Burundi ryo Sosumo ryahagaritse ibikorwa. Ni inkuru yari itashimishije cyane cyane abaguzi, kandi n'ishirahamwe ry'abaguzi Abuko ntiryanezerewe n'iyo ingingo itangaje, kuko iryo shirahamwe ryari rimaze igihe kitari gito naho isukari yazari nkenke kugirabura, ariko yaraboneka. Ku buryo rero tuvuga tuti ico kinogo cy'iyo sukari ibuze kandi ryari hingorero rimwe mu Burundi kizogira ingaruka ku muguzi, na cyane cyane ko isukari ari ikintu cyakoreshwa mu bintu byinshi cyane rwose abaguzi bihereza. Noel Nkurunziza avugira Abuko avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kuraba uko yosubiriza isukari abanyagihugu bahora bikorako biciye mu korohereza abayikura hanze y'igihugu. Abaguzi nabo bagasabwa kugabanya iyo bahora bakoresha. Twibaza yuko leta ikwiye gufata imigambi yo kurondera ingene isubizaho ico kinogo cova kuri iyo sukari kenye susubiraho bikanga, aho naho hasahani no kurekurira no korohereza abayiza mu Burundi, hanyuma kandi bakabandanya bakurikiranira hafi ingene isukari kirinzira n'ingene idandazwa kugira ntihave habakurikiza mu kiza no kuzimba, bamwe bakanyegeza canke bakayijana mu bindi. Hanyuma n'abaguzi nabo nyene urumva bateza kuraba ingene gabanya ingene bahora bakoresha isukari mu gihe umwimbu utokwira ngaha mu gihugu, ariko turibaza yuko byose bizoshoboka kuko ashobora ko bitazi giturumbuka shiramu mu gihe ryabimenyesheje mu bundi buryo abajeje gutunganya igihugu no cyane cyane by'ubudandaji. Bamwe n'abandi bakaba babona ko leta ya CNDD-FDD idahagurukiwe ngo yirukanwe mu maguru masha, izosiga itembagaje amashirahamwe yose
kugira azoce agurwa n'abategetsi bakomeye bo muri uwo mugambwe birirwa barakumakuma bongera basahura ubutunzi bw'igihugu. Dondo Diemba z'umutima urakenuye. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro gira ico bivuze ko twabateguriye. Janete Kamikazi akaba ari we yaganiriye n'umutumire wacu Gratien Rukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Tugikurikire. muri rwa rukurikirane rwo guha ijambo bamwe n'abandi kugira ngo bagire icyo bashikirije ku bibazo bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. uwo munsi twashimye kuganira ku kibazo kidasanzwe cyerekeye abasirikare b'u Burundi bamaze igihe barungikwa mu gihugu ca Kongo. Mu gihe abo basirikare barungikwa mu bintu bidasobanutse nko kurwanya umuhari M23, muri kino gihe haravugwa byinshi kuri ico kibazo. Bamwe bakavuga ko hari abasirikare birirwa baragwayo imiryango yabo ntihabwe canke ngo ibone n'ibiziga vy'ababo, aho ntituvuze abafatwa mpiri n'umuhari M23, hatibagiwe n'abatakara ntihamenyekane niyo barengeye. Kuri ivyo bibazo byose twashimye kurondera umwe mu bahoze ari nararibonye mu gisirikare c'u Burundi kugira ngo tumusabe kugira agira ico ashikirije ku bimaze igihe bishikira abo bana b'u Burundi. Uwo nawe si uwundi ni Gratien Rukindikiza, muri kino gihe akaba asanzwe aba ku mugabane wa Buraya. Imbere yuko tumwakira nagomba ntangure kuramutsa abarundi baza gukurikira kino kiganiro kandi nongere ndamuhe n'ikaze. Mushinga naye Gratien Rukindikiza ndabaramukije. Ndabashimiye kubona mwantumiye muri ico kiganiro canyu. Ndabashimira ko mwashoboye kwitaba muri kino kiganiro gira ico bivuze ko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Kigarama. Radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwako umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to tibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana, tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora, ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani, maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu, kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye, ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwanyi ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka, ewe radio haguruka, komera kumeto yabuza bihenda mu kuduhekura, maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura. Utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze, nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata. Ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya, maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka, uracari uwa mbere. Kubatabizi canke batavyibuka, abasirikare batanguye kurungikwa muri Kongo kuva ryari? Mbega n'ubuhe burere barungiswemwo? Kugira ngo umuntu asigure ingene abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo, numvuga ubwa mbere nuko bagiye mu bintu vya East Africa Community, bya akarere ka East Africa. Igisoda cagiye kubera inama zabaye kugira ngo batandukanye abagwanya leta ba M23 n'igisoda cyo muri Kongo. Hagenda abasirikare bo mu Buganda, muri Sud Sudan, hagenda n'abasirikare bo muri Kenya n'abasirikare b'i Burundi. Abo rero bagiye mu kwezi kwa Munyonyo kw'icumi na rimwe